Ndatanze mwiriwe na maramutse ku bakunzi ba BDI Info. Shimira wowe wese umaze gukora subscribe kuri no channel hose no kwibagira nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. Musanzwe mubizi yuko BDI Info twamadutanga ivyiyumviro by'iterambere tukongera tukayaga ku buzima bw'abarundi bari mu Burundi eka n'abarundi bari mu mahanga. Ino munsi ndakeneye ko tuyaga na cyane ku buzima bw'abarundi bari mu gihugu ca Zambia. Twama twabiyaze ko ariko kubera ko twama tubona ibintu byinshi bitandukanye kandi bisaba yuko tutigumiza ko bica bisaba yuko tubisangiza bamwe na cyane mu batarashika muri kino gihugu. Niyo mpamvu twama dutanga ivyiyumviro dushimikiye hanini ku barundi baba bahabaye n'ubuzima baba babayemo. Muri kino gihugu ca Zambia rero nubwo hariho abarundi bama bafashwe buri munsi niko kandi hariho abandi barundi bama binjira muri kino gihugu baje kuharonderera ubuzima. Benshi bahinjira kubera ko ababa batasiguriwe neza ubuzima bwo muri kino gihugu. Kino gihugu ca Zambia hariho abarundi benshi babayeho nabi babitewe na bagenzi babo b'abarundi. N'abarundi benshi babayeho neza babitewe na bagenzi babo b'abarundi. No munsi twaza kuyaga ku buzima bw'abarundi ababayeho nabi baba boss babayeho nabi babitewe n'abakozi babo canka abakozi babayeho nabi babitewe n'abakoresha babo. Ugasanga umuntu akubise imyaka myinshi hino atanikiyo na kimwe arakora mu buzima. Benshi rero muri abo barundi hari abarundi urazi yuko usanga benshi bavuye mu Burundi bafashijwe na bagenzi babo basanzwe bari ngaha muri Zambia. N'abandi usanga bavuyeyo bakoresheje umufuko w'uwabo bakaza kurondera akazi. N'abandi baje ata amafaranga bafise nabaje bayafise bafise imitaye bavuga ati je ngiye gukorerayo kino kintu ntwaye miliyoni 50 z'amarundi cyane ntwaye miliyoni 100 ngiye kuyavyaza umusaruro muri kiriya gihugu. Nigari rero umukozi ashobora kubaho nabi muri kino gihugu abitewe n'umukoresha bikaca bimusaba imyaka myinshi bivaye na stress bikamusaba imyaka myinshi kugira ashikire bwa buzima ashaka. Hari abakozi baba baravuye hariya mu gihugu bazanywe n'ababosi, mu boss akamuriha byose byangombwa passport akamurihira mu nzira akamuharja de poche agiye ratio mu nzira kurirayo akamushikana ngaha mu gihugu. Amushikaye muri kino gihugu ca Zambia murabizi yuko kenshi aba boss benshi bakorera ngaha muri gihugu ca Zambia bakora mu bintu by'amaduka by'amashop. Atari ngaha muri ayo maduka abandi usanga ari muri commerce ibintu by'ubudandaji by'impuzu, abandi ugasanga badandaza ibintu byo kujya muri commerce nyene. Musanzwe mubizi. Arakuzanye rero umukire cyangwa umubosi wawe aragushikanye muri Zambia arakwesha iduka. Iyi niyo duka niyo dusanzwe dukorera. Iyi duka uratanguye kuyikoreramo iminsi 2, 3, 4, 5 yamaze kubona yuko ushangamutse akasha kuba ati rero ino duka ya amafaranga itabura ku munsi naya twama tuyibikira amafaranga ngano ku munsi nimba ishigihumbi nabiri akakuba ati ino duka twama tuyibikira amajana 3 ku munsi dushira muri case atabura ayandi nayo akaca subira muri business bya bindi byo kurangura n'ibindi uko muri ubwo buryo murabizi murabinsumva. Hari abo boss rero usanga bafise ingeso usanga bafise ukasanga baranywa nk'akarorero ugasanga baranywa inzoga. Simbuge ngo akarorero nivyo maze kwibonera ugasanga baranywa inzoga araguha ya shop akwa ati wozo kwa mukashinga amaja auzo kwa yibikira amajana 3 ku munsi mu kwezi muca mu byuma mu minsi 10 n'ibihumbi 3 mu minsi 30 n'ibihumbi 9 n'amafaranga menshi y'amarundi. Bigenze uko wa mu boss buri gihe aje gutembera kamazana abagenzi hana ko benshi mu mashop usanga badandazamo n'ibintu by'inzoga akahamazana abagenzi bakaja ngaha bagaturisa ugwagwa muri za nzoga mudandaza bakaruhaga bakagenda. Wowe rero umukozi upwaraye niwigera wibaza yuko ibyo bintu bizokugirira ingaruka cyuma ngo ata sumo boss ni ivyiwe ari mu vyiwe sinirirwa ndamugiranda akazokwamba bigenze uko nyene. Murabizi nk'ubu muri no minsi business itameze neza akazokwamba bigira uko nyene akazogera ugabona yuko ishop yahombye kuko icambe na mbere nta yindi mitayi hayira vinyuma ariko hariko harava abandi bantu inyuma baza kujya ibintu kandi bazanywe no mu boss wabo.
akazogera igihe mubura amafaranga yo kuranguza. Boss ugize ngo uramuha ati boss burya je ndabona yuko ishop kiragenda neza, akaca kubara ngo none ngo ugenda nabi gute kandi ari wowe uyirimo. Ariko naho aho yamaze kuguta mu mute, yamaze kuguta mu mutego. Amaze kukwishura uko kubera wowe ubuhumirije ntubitahura neza, none bigenda nabi gute ari wowe uyirimo. Umubosi wawe araza bakanywa inzoga ntiwigera uvuga, kandi ntiwigera umenya yuko ibyo bintu bizokukurikirana. Uwo mubosi rero ariho n'abakozi usanga bacangamutse, haragera igihe mu nyuma yamaze kubona yuko ibyo bintu bizohava mushi bimubera ingaruka mbi, akavuga ati burya rega boss, ibintu byo kuzoza muraza munywa inzoga ngaha, ishop iguma igenda, hageze handa kuba ati ibintu nibiko biragenda neza, ukaca uvuga ngo ni jewe mpahenda bitera, ntimuzosubire kuza kunywera inzoga ngaha. Nimba muzoza kuza kunywera inzoga ngaha naho muzoza muraziriha kugira ntimuzonte mu mutego. Mu bosi ari baba bosi rero bifitiye insinga mu mutwe acagumuka, utanguye kumva amategeko mu bintu by'iwanje, urumva utanguye kunganza, utangure kumparurira ivyonwa n'ivyonjya mu rudandazwa rwo wanje, akacarondera utundi tuyira kugira kwirukane. Mu kukwirukana ntazoguhemba amafaranga, nimba ari umukoreye nk'amezi 5 azoguha dukeye ngo ayandi azoyaguha. Aho rero abagupfuye agasone. Hariho n'abandi bacafungisha abakozi ngo anganje mu byanje, azo umuntu yamaze kunywa akayoga. Hari n'igihe uzanga mu boss afise amanyama agacahura kandi n'umukoresha w'igikashi, bagaca bagwirana bacakirana mu mazosi. Mu boss acazana igipolisi tagombye kunyiba, agombye kunyisha mu byanje. Byo manda bivuga ko yamfise umugenzi byabayeko, baca bagufunga, baca gutwara ko ugusumbya inyama, agutwara imbwa, kandi ukeneye kukurya naburisha gukoza, na cyane mu gihe gusumbya umufuko canke ingodo, cyangwa guta mu gipolisi, urafunzwe hariya kubera ari n'igihe ubusanga utaramenya n'ururimi rwanga, utaramenya nuko wisigura, ntavyo uvugana n'abapolisi. Ekada yamaze kuriha amahera navyo muvugana. Wowe ugenda hariya mu gipolisi ari gihe bagukubita nk'indwi 2 cyangwa ukwezi, bagufunguye ntusubira no kuraba iyo wazananye. Ucuguru kuvuga ati umugabo yamfungishije, nkagenda aho n'igihe yongera kumfungisha. Hari n'igihe kandi usanga udafise n'abagenzi benshi cyangwa inshuti nyinshi muri kino gihugu, ukaza usanga urabayeho muri bwa buzima bubi muri kino gihugu, abantu bakazoguma no mu diaspora ari gupagasa, kumbe wahuye n'abantu bafise inzigo bakugiriye nabi, baguhagarikije kazoza. Ibyo rero biri mu bintu kenshi bikunda gutuma abakoresha babaho nawe muri buno buzima. Hayo n'abandi bakoresha kandi usho usanga babaye nawe mu buzima bishizemwo bariyononye. Mvuze kwiyonona biba bigenda gute? Niba abakoresha usanga bamuhaye iduka y'abandi, aca agomba ni buri munsi akavuga ati twarigeze kuba tubivuga ariko nka twongeye tubirenge ko yashuka asanga ntabavyumvise. Aca agomba buri munsi ati nzokwa amashya 50 muri case, nimba boss ndamubikira 2 canke 3, je nanze senka ni wanje nzokwa mariko, we bagohemba 500, uce wamubika 50 muri case buri munsi, ku kwezi ubufisi 1500, ukacushira ko kuri 5 baguhemba. We ntiwumva yuko ya shop izohomba, hama bagufungisha uzuvuga ngo urumva ngo boss ngo afise inzigo ngo yamfata nabi ibintu nk'ivyo, urumva ngo yaronderanye n'ukuntu ngo anyirukana. Oya nuko hakabaho rero n'abandi usanga babayeho neza bibaye n'ukuntu bakoze. Ngaha hari abakozi ari ababoss usanga babayeho bifite imitima myiza, wakoze neza akagusohora, chaka guhemba inoti ziwaza zose mukavana ko kagenda. Roma hariho n'ababa bose usanga batabitahura. Abakozi rero usanga bameze uko, usanga buri gihe iyo buri munsi nyene yibikira yiwiwe, kenshi bakunda gufatwa hakiri kare. Amaronko menshi ngo azivya amatwi, usanga bahendwa kenshi n'abagenzi babo bakavuga mungu utasamaye iyi ni rusaka, ntumbaze bazokugira umusaka, urumva bazokunyaka ababosi nta vyiza vyabo. Urumva ugasanga harahendwa n'abandi bantu, ukacufata amatungo atari iwawe utazi ukuntu yarondewe, ukacuguma wiyarurira.
boss azogufungisha kandi uzofunga muri ubwo buryo. Wewe wazuzanye ibiharuro byo gukorera umuntu nimba bizoshika akagomba gufata nabi cyangwa akagomba kwima amafaranga yawe. Ngaha n'abazambiya barabona ati uno muntu arakora. Hari abazambi usanga batega n'umubosi bakavuga ati umupeto kunakora neza kandi tukamatuma yamayidoga ndake wari umubosi azoyihende amufate nabi tuzosha tukimera kijya gishop. Warakoze neza nta muntu ashobora kukwiba amafaranga yiwiwe. Umuntu ashobora kwima amafaranga yawe bishitse kayakwima urarondera abantu ubuzi babagenzi biwiwe ukabakoranya. Ibibazo nk'ivyo nivyo kwicarira mukicara mukabiyagako mugahembana amafaranga. Ivyo bintu byo kuca muza kugomba ngo nuko umusumbye amafaranga ugende kumufungisha ivyo nabyo sivyo. Nivyo bintu byo kugomba ngo nuko ba wabonye yuko boss atameze neza ukacugomba ngo wikorere cyangwa wihanire cyangwa ngo wihembe. Ivyo bintu navyo nyene sivyo. Nta bizogushikana habi kandi habi cyane. Nuko nyene nubwo nyene nuko ubuzima bwangare mu gihugu ca Zambia usanga bumeze. Usanga hari ababayeho neza bivaye no kuntu bakoze neza, n'ababayeho nabi bivaye no kuntu bakoze nabi. Hariho n'ababayeho kandi nabi barakoze neza gasanga babitewe n'abandi bantu. Ariko burya iyo umuntu agukoreye ikibi nk'ico si vyiza kumwishura, uramureka azoshika imbere. Je kenshi ndakunda kubivuga abantu nk'abo usanga ashobora gukoresha umukozi agakora neza ntiyigera muhembe. Nubwo yotera imbere azokwa mumenga yisize umunyota imbere y'abantu. Muri ko munaho nuko rero nuko ubuzima bumeze. Ukeneye gukoroka muri Zambia urakoroka ugakoresha inguvu n'ubwenge n'ubumenyi bwawe ugashira n'Imana imbere kubera byose murabizi tunga byose biva ku Mana. Nuko nico kintu nari nkeneye ko tuyaga. Byashuka ugasanga wasinzikazwa no mu boss babishamo muri commentaire. Nimba warateye imbere kwera mu boss mwakoranye nawe nyene mutaginge ukubitamo muri commentaire uvuga ati je burya nakorana no mu boss ebana yaramfashe neza kabisa. Nimba aragufashe nabi navyo nyene turakeneye kubimenya. Nimba bino mvuze oba hari ishubiziko navyo nyene turakeneye kumenya. Ubishemo muri commentaire biradufasha cyane. Reka ngira ko nshimira buri muntu wari we wese akurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera. Sino kwibagira nawe wama wadufashije kugira partage. Hama nimba uri mushasha naho ndagusaba gukora subscribe naho nyene bizogufasha kwama uronka ibiganiro nka bino kuri ino channel. Ko ino channel ibayeho ngaha tubayeho ngaha kugira ngo twame tuyaga ibintu by'ubuzima tudahengamye tutagiye hariya cyangwa hariya. Murakoze cyane ndabashimiye cyane abariko badukurikirana bari muri Kenya, Uburundi, Rwanda, Kenya, Zambia, South Africa n'ahandi henshi hatandukanye ntahenze kudondagura. Ndabakunda cyane. Imana ibandanye barinda ivyoza bibangamira ubuzima bwanyu kandi mukore mwunguka. Love you so much appreciate. Bye.